iyi mikangara yinjiye ivyumvireho ngaha ntihinjira abahutu canke abatutsi canke abantu, hinjira umurundi abishaka kandi abishoboye. Nimwaba mwaje muri ubwoko bucanke buriya, kuva ubu muri ubwoko bw'abarundi. Nimwaba mwabonye babaharura mu ntara mu bwoko, ni kubera kahitiye dutegerezwa gusezerera. Kuva ubu ntimukiri abanyentara, muri aba bose. Ejo mugahura naso canke nyoko bakubwira ngo baragukumbuye, urabishura uti mwandungikiye Burundi mubona. Abarundi bose bategerezwa kubibonamwo bakabiyumvamwo. Mbere biri no muri iyo ntumbero ko imbere y'uno munsi mukuru wo kuza kwemeza ko mubishaka kuja mu rwego rwo kwivuna basi, mwabanje kubatizwa kugira mukira agakoko kotuma mwiga mwibaza ngo muriko mwigira imiryango yanyu, intara zanyu canke ubwoko bwanyu. Kuva uno munsi mubimenye kandi mumenyere so wanyu n'Uburundi, nyoko n'Uburundi, mwene wanyu n'Umurundi wese. Namwe mugira muje ku kivi, niryo jambo nyene ndabatekereye. Umurundi wese muzohura muragerageza uko mushoboye abiyumvemo, murigenza nk'umuvyeyi aserukira Burundi mu gukingira bose mudatoye. Aho muzoshika hose murahita iwanyu kugira ngo uwuzobabona wese ababonemwo umuvyeyi, ababonemwo umuvukanyi, ababonemwo ndayahundwa, kuko ni mwebwe muri nkingi z'ubutegetsi bw'igihugu. Igihagararo canyu ukugwanya akarenganyo bizobaranga, nivyo bizotuma abantu bose bubaha igihugu. Mwame muzirikana ico kimenyetso cabaye ubwome ku mitwe yanyu. Intambwe muyigana. Intambwe bimwe mu biyiranga nuko intambwe itagenda intambwe kandi ntitoteze udukoko duto duto. Ukazobona intwaramiheto iriko itatana mugenzi we, muzomenye ko uwo atacari. Intwaramiheto niyitabara iyindi. Aha mwese muri bamwe, nico gituma mwese muri ngabo mutari ingabo canke ingore. Ni nkuko usanzwe ujeje umutekano ariko atata n'umwene gihugu aba yataye akarangamutima k'ujeje umutekano. Intambwe ikunda kubona udukoko duto duto tuzunguruka hibaye, none intwaramiheto nyayo ninezerwa ibonye abene gihugu bari mu kanyamuneza bigina kuko banezerewe. Intambwe yamana umutima mu nda naho hoba mu bihe bigoye, ntihugubwa kuko niyo umuryango ugenderako. None namwe intwaramiheto nimube bakiremesha mu bihe vyose aho muri hose. Erega bene igihugu babonye mutetemera, bo batetemera byo gucibwamo. Ikindi nabonye ku ntambwe nuko intambwe yiyemera kandi izi kwiyubahiriza. Intambwe iranka akagaye. Nico gituma namasaba ko mu gihugu atawo kwigira igihangange ngo gihonyanya agateka n'umwidegemvyo vy'abene gihugu. Uhohotera abene gihugu ntabagaye umwene gihugu, abagaye uwumukingiye. Mumenye ko intwaramiheto ziriho kugira ngo zubahirize umwene gihugu. Namwe murazi ko n'imbwa ari imbwa, bavuga ko atawukubitirirwa mu maguru ya shebuja. Hakagira uhohotera umwene gihugu bigahera uko, ntazoba agaye uwo mwene gihugu, azoba agaye abajejwe kumukingira. Muriyubahiriza rero aho muri kugira ngo abene gihugu bababonemwo inkinzo. Bisubiye kandi intambwe ntitezura idashitse kwihangira. Naho igikoko iriko irahiga co izibura ihembe, yumirako gushika yose icifungura. Nico gituma mwebwe mwitwa intatinya rukamvye. Umwasi naho yoba ameze gute, nukwama muzi yuko mutarekura igihugu.
intambwe kandi ntijya icitihigiye. Nico gituma kujejwe umutekano ari pfumwe kwiba canke kurya ivyo atabiri yakunda. Baguhendahendesheje igiturire ukacemera, ni nk'uko ejo bazoguhendahendesha amahera ukagurisha igihugu. Muramwe mwigumya nk'intambwe mugira imigenzo nkayo. Intambwe n'umwami abizi ko akomeye atarinze kubihayagiza. Si ngombwa rero ko ujejwe umutekano ko agenda arihaya ngo bamubone ko ahambaye. Hariho ababona igikoresho bamuhaye cyo gukingira igihugu agifise mu ntoki agaca atangura kuvuga ngo mwambonye. Ivyo birabujijwe ujejwe umutekano. Ntugende urihayagiza, kandi murazi yuko n'intare ntigende irihayagiza ngo irakomeye. Intare icunga umwasi.